bavukanye muri ko murakurikira kino gikorane ca groupe twigishanye ivy'Imana co kurangiza uyu mwaka wa 2024 gishingiye ku ntumbero y'umunezero dukwiye gusangira n'abamarayika aho baririmba n'ijwi rirenga bati icubahiro kibe ku Mana mw'ijuru no mw'isi, amahoro abe mu binezererwa. Nongeye kubaha kaze mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo umucunguzi wacu. Dushishikaye gusangira ijambo ry'Imana ryerekeranye n'uwo mucunguzi. Muri kano kanya nagomba gushimika ku majambo Yesaya yamuvuzeko mu gice c'icenda umurongo wa 6, hamwe yavuga ati kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, umujanama, Imana y'ubushobozi, data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Ukugwira k'ubutware bwiwe n'amahoro ntibizogira iherezo ku ngoma ya Dawidi no ku bwami bwiwe, bibukomeze bibushigikize guca imanza zibereye n'ukugororoka uhereye none ugashitsa ibihe byose. Umwete w'Uhoraho nyene ingabo uzoshitsa ivyo. Amina. Imana ishimwe cyane. Yaduhaye umucunguzi, yaduhaye uwo kubabara mu gishingo cacu, yaduhaye uwo kwikorera imitwaro yacu, tugahinduranya costume. Niko ndavyita, twahinduranije costume. Aduha costume yiwe y'ubugororotsi, natwe tumuha costume yacu y'ivyaha. Yikorera ivyaha vyacu, natwe twambara ukugororoka kwiwe. Imana nishimwe. Yesaya rero igihe yariko aravugishwa mu gihe kigoye c'Abisirayeli, bari mu kajembegete basugerejwe n'ayandi mahanga, ariko kandi basugerejwe n'ingeso mbi z'abami babo, niho Yesaya yabura umuzo canke inganji, ingoma y'umwami azoza. Uwo mwami azoza yitwa Mesiya, azoza yitwa igitangaza, azoza yitwa umujanama, azoza yitwa Imana y'ubushobozi, azoza yitwa data wa twese ahoraho, azoza yitwa umukama w'amahoro. Haleluya. Twaronse umucunguzi ahambaye bantu b'Imana. Nukuvuga aho umucunguzi wacu ashitse ibitangaza bica bikoreka. Umucunguzi wacu Yesu Kristo ahashitse inama zica ziba, abatumvikana bakumvikana. Umucunguzi wacu Yesu Kristo ahashitse Imana y'ubushobozi, ubushobozi bwiwe bwirukana ubushobozi bwa wa mubi. Yesu akaganza, iciza kigatsinda ikibi, ubugororotsi bugatsindaza, imanza zibereye zikaba zigasasa, hanyuma abantu bakaba mwitekane, bakaba mwituze. Ngo ni data wa twese ahoraho, ntazopfa naho yari yarapfuye, ngo ahora ari muzima, ahora ibihe bidashira. Yesu ariko aravuga icari muri bya bintu ndwi biranga icari bigize karanga muntu yiwe, harimwo kimwe muri byo cerekana ko ari Uhoraho, ari ndiho. Aho yabwira abayuda bariko baramunegura ati mbere yuko Aburahamu mwirata abaho, jewe namye ndiho. Matayo 8:58. Bariko baramusuzugura bati ubu taramara n'imyaka 50 ngo wewe warabonye Aburahamu? Acarabishura ijambo rivuna ati mbere yuko Aburahamu abaho, jewe namye ndiho. Iryo jambo ndiho ricari amagarana na ndiho Uhoraho ryanditse mu Kuvayo 3:13 na 14 mbere gushitsa na 15. Aho Imana yari kwiratuma Mose ngo genda ubabwire
umubwire uti ndiho yabantumye ko. None rero ni umwami ahora, ni data wa twese ahoraho, ni umukama w'amahoro. Ahashitse amahoro arasasagara, tugaca twita abana bacu ba nasasagare. Amahoro nasasagare, nasasagare mu ishengero, nasasagare mu gihugu, nasasagare mu miryango, nasasagare mu bibano, nasasagare hagati y'umuntu n'uwundi, hagati y'umugore n'umugabo bubakanye, hagati y'abavukana babiri canke barenga, umwe n'uwundi, umwe n'uwundi, buzure barangwe n'amahoro. Hagati y'umubanyi n'uwundi amahoro acasasagara, hagati y'igihugu n'ikindi, hagati y'ubwoko n'ubundi, hagati y'ihanga n'irindi amahoro acasasagara iyo uwo mwami ari hagati y'abantu biwe. None rero uko Yesaya yamuvuze niko Yesu yaserutse ari umunyamahoro. Ahandi Yesaya yavuze ngo azoba umutekereje, ntazovuza urwamo mu nzira, ngo n'urumuri ruyenga ntazoruzimya. Iri jambo ry'urumuri ruyenga rigereranywa n'umukristo acumbagira, atari mu Mana neza, afata ijya nino akabakaba. Uwo Yesu ntamuhohosha, aguma amucumbagiza, amusindagiza, amwengenga kugira ngo ashike ku kumenya ukuri kose. Ego no mu buryo bw'imibano rero banyarucari, abanyantegenke nibo bagereranywa n'urumuri ruyenga. Abo ntabazimya ahubwo arabashigikira. None rero bantu b'Imana, twakira ubu butumwa bw'umucunguzi, ntituburirimbe gusa, ntituririmbe ibimuranga gusa, ariko ibyo bimuranga biturange natwe, kuko turi abakristosi. Abakristo niryo zina abanyantiyokiya bise abakristo ubwa mbere. Ryari izina umenga ririmwo agakengegwe, ngo ngabo bakurikira umwe yitwa Kristo. Abakristosi ko twitwa abakristo, abakurikira Kristo, inzizi y'intama itendera nka se. Reka duse na Yesu, reka tuvuge nka Yesu, reka tubane nka Yesu mu izina rya Yesu Kristo. Tuvugane nk'uko Yesu yovugana natwe, yovugana n'abiwe. Tuvugane neza, tuvugane amajambo yubaka, tuvugane iby'urukundo, tuvugane iby'amahoro. Imana nishimwe, Imana nishimwe, Imana nishimwe. Twakire rero uwo mucunguzi wacu, tunezerwe nuko yaje kuzana amahoro aho atarari, yaje kuzana umutekano aho utaruri, yaje gukora ibitangaza aho byari bibuze. Isi yarirushe yifuza kubona ikiganza c'Imana, none yarakibonye. Ibitangaza Yesu yarabikoze. Yamara mwibuka isi ingene yagoramitse umutima ikanka kumwizera, kandi yaraberetse uburyo bwose ko ari uwaturutse ku Mana, ariko baguma bamubona ari mwene Yosefu, baguma bamubona nk'umuntu buntu asanzwe, bamugirira ishari. Batujya muhungu wa Yosefu yokora bijya byose gute? Natwe turi hano ataco dushoboye. Baca bamugira inama yo kumwica. Yewe wumva ubu butumwa bwiza, ntubwire inama Yesu yo kumwica. Erega twama twazigiye tutabizi. Ni mukwanka ibyo atubwira, ni mukumugabira tukanka uko adutegeka. Avuze ati genda uku tukagenda ukundi. Erega tuba tuguye muri wa mutego w'Abayuda banka kumvira ijambo ryiwe. None rero twebwe abashikwa ko n'amaherezo y'ibihe, twibuka ingene yaje mu isi ariko atakira uruyoya. Umuririmbyi avuze ati niyagaruka azoza ari igihangange, bwa buyoya bwahavuye niwiyumvira impera uzohabwa. None twiteze ko Yesu agaruka. Yaraje ubwa mbere agira aze gutora umugeni wiwe, gutora abamwizeye, kwakira abamwakiriye nk'umwami n'umukiza. Mbega turamugamburuka.
kuduhindukira. Mbega twaramwakiriye nk'igitangaza, twaramwakiriye nk'umujyanama, mbega turemera inama ziwe, mbega yaratubereye Imana y'ubushobozi, data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro, amahoro yiwe twarayakiriye. Ni iki gihe cyo kuyakira, abyagire muri twebwe, abyagize n'ibyiwe byose. Yewe Yesu, byagira ubyagize ibyawe, ubwami bwawe buze, ibyo ugomba bibe muri twebwe nk'uko biba mu ijuru. Ndabivuze nizigiye yuko bica bikoreka uku nyene, mu izina rya Yesu Kristo mugororotsi, muri twebwe twese abumvise ubu butumwa bwiza n'abo buzoshikira bose. Amen, amen, amen.